sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi abakengurukire cane mwe mwese mudahengeshanya kutwumviriza muherereye aho hose twababwiye turabakengurukiye cane kandi mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora kandi abasabe kumanuka munsi y'video muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi na makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira inama ihuza abategetsi rahejeje kuba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yemeje ingingo ziteye ubwoba iyo nama yahuriyemwo Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo aramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD umukuru w'igihugu nyanicubahiro General Major Everson Ndayishimiye umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca n'abandi bategetsi na cane abo mu gisirikare General Prime Niyongabo ntiyabashije kuyitaba gushika ubu haribazwa imvo zatuma General Prime Niyongabo atitabiriye iyo nama n'amakuru akomeye cyane aheza kudushikira biruko mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho amakuru avayo adahumuriza ku basirikare b'u Burundi bari mu ico gihugu ese iyo nama yoba yafashe ihengengo kwabo basirikare navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu n'amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira bikabuko mu nyuma zuko mu vyari ku murongo w'ivyigwa muri iyo nama harimo n'ikibazo ca General de Police Guillaume Bunyoni kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira abaryango biwe harimo umukenyezi wiwe n'abana batatu banze kuva ku ibohero rikuru rya Gitega bahiriwe bagiheza guhabwa amakuru y'uko wabo yoba yakubaguye bitagira izina bifatiye ku ikese yabonetse ku munsi w'ejo y'itelefone ngendana zishika kuri zibiri zabonetse mu cumba Bunyoni araramwo kuva kw'iyo saha umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Everson Ndayishimiye yaraciye ategeka ko General de Police Guillaume Bunyoni yinjizwa dingi ngo yarakubaguye bitagira izina amakuru duhabwa n'umwe mu bacungerera ibohero rikuru rya Gitega atubwira ko amagara y'uwo ahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi agiramiwe cane abaduhaye amakuru ku murango w'uyu munsi batubwiye ko umutambukanyi wiwe yarahiye akarengwa ko atava ku ibohero rikuru rya Gitega dahawe wiwe ngo bavugane bikabuko mu nyuma zuko hari amakuru yari yatanguye gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro kuwo wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yoba yagandaguwe ese navyo vyarabwe ko mw'iyo nama y'abategetsi navyo twabigutohoreje turaza kubigushitsa ko idonido bikabuko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane aheza kudushikira n'amakuru ajanye n'ingingo yajeje gufatwa n'abarundi badashigikiye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Everson Ndayishimiye kuri ibintu vyakomeye cyane irya nino mu bihugu bitandukanye mu bihugu vya Buraya Amerika abanyagihugu Abarundi bari mu ivyo bihugu bahagurukiye kurwanya ingingo z'umukuru w'igihugu ni mu nyuma zuko biboneka ko abana b'u Burundi baba bariko baratikirira mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu vyakomeye cane irya nino ku mbuga hwaniro hariko haraba ibiganiro bitandukanye bihuza abarundi n'abandi bumva ururimi rw'ikirundi barahuriza ku kurwanya ingingo z'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Everson Ndayishimiye ariko arafata mw'iyi minsi gusa abo bose bariko barahurira aho ngaho ivyo bintu birashobora kuba kwegera karambaraye mu nyuma zuko hari ingingo zahejeje gufatwa na leta ya Gitega navyo muraza kuvyumviriza mu gusozera ibiganiro vyacu turaza gushira ko amajwi ateye ubwoba yatangajwe n'abarundi kubijanye n'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Everson Ndayishimiye ninde mwizerwa kuri ubu yoba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega canke se ubutegetsi bwa Gitega bwo bubandanya kuvuga yuko intambara burimwo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari ukurwanira gateka ku Burundi na cane ko ngo nabwo umwanya ku mwanya bushobora kugirwa kw'ibitero ngo bityo Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'inshuti zayo zikaba zatebukira gutabara ivyo ngivyo nyenicubahiro General Major Everson Ndayishimiye abivuga
bivuga mu nyuma z'uko biboneka yuko no mu gihugu cacu c'u Burundi naho hari icoba c'intambara, bikaba biboneka ufatiye ku kungena umutekano wongerejwe n'abasirikare n'ibirwanisho begereje mu ntara zihana urubibe n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarakunze kugaragaza ko mu rwinyeshamba wa Red Tabara wo ufise abawuterera, akabandanya avuga amajambo y'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mwansi wabo Rudende bamuzi. Ku bw'izo mvo intambara irashobora gukwegera akarambaraye akarere k'ibiyaga binini, na cane cane ko biboneka ko ibihugu vyose atagusubira inyuma, vyose vyarahiye bikarengwa ko bizorwana gushika ku isaha ya nyuma. Ni amakuru akomeye cane adushikira, eka tubabwire noneho ivyavuye muri ya nama ikomeye ihejeje kuba mu gisagara ca Bujumbura. Ni inama yahuriyemwo abategetsi batandukanye, abo bategetsi bakaba barabaga ingene intambara yo muri Kongo yohezwa, atari uko abasirikare b'u Burundi bavuye kwako gataka, ahubwo ari uko umurwi w'inyeshamba yo mu 23 uhejeje guhushurwa. Ivyo ni ivyatangarijwe mw'iyo nama. Abategetsi b'u Burundi bemeranijwe ko bagiye guhuriza hamwe mu gushyira inguvu mu gisirikare kugira bafashe umuturanyi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhushura umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Ikaba ari ingingo itoroshe cane, na cane cane ko abarundi bose bo baba mu gihugu n'ababa hanze y'igihugu basanzwe batumva neza ingingo za leta ya Gitega, bahagurukiye kurwanya ingingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba mwaka kanya. Twababwiye ko mw'itwi biganiro bisozera tuza kubashitsa ko amajwi y'abo barundi, eka imbere yuko tuyabashitsa ko tubabwira izindi ngingo zikomeye cane zavugiwe muri iyo nama. Ni inama y'intwazangabo zikomeye cane ititabwe n'uramutswa amabanga yo kurongora igisoda General Prime Niyongabo. Bamwe bakibaza ko yoba yahejwe ku mvo z'uko yavuzwe mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, akenshi kandi yoba atagaragara mu bikorwa vyo gufashanya mu kurandura umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Hakaba hari n'abavuze ko kuri ubu General Prime Niyongabo yoba ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gutera inguvu abasirikare kugira bashobore gutsinda urugamba barimwo. Gushika ubu ntiharamenyekana neza umwihwezo wa General Prime Niyongabo kubiriko bibanga mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu musirikare adakunze kugaragara mu majambo, agaragara mu bikorwa gusa. Gushika ubu biragoye kumenya uruhande yoba ariho, yoba ari uruhande rw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, canke uruhande rutipfuza ko igihugu cacu c'u Burundi kibandanya kunga umukono n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko ngo uravye ingene amatungo y'uyo musirikare ari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo acungerewe n'abasirikare b'u Burundi, biraboneka ko nawe ari mw'uwo mugambi. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo yatoye ijambo avuga ko ngo kurwanya umwansi w'u Burundi vyatangurira mu Burundi. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi batewe amakenga n'iryo jambo. Iryo jambo ngo rirashobora gukwega akarambare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abatari bakeyi kubu baraye ntibuca, na cane cane ko ngo bikeka ko umwanya ku mwanya imbonerakure zishobora kwiha amazu yabo zikabagirira nabi. Ntihamenyekanye umwansi Colonel Senateri Reverend Ndikuriyo yadomye ku rutoke. Iyo nama yavugiwemwo ibitari bikeyi, vyose ntivyabashije kuja hanze. Abamenyesha amakuru bacu bariko baragira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Hari amakuru twahejeje kuronka y'ivyigiwe mw'iyo nama, ntiturabona umuco kw'ayo makuru. Gusa icavugwa ni ikibazo c'umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL agatorwa, arashobora gupfungwa mu minsi mike. Arapfungwa kuzihe mvo? Ivyo ngivyo abamenyesha amakuru bacu baracyabigira ko amatohoza. Mu makuru yacaza tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Bikabuka mu nyuma z'uko abasirikare bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahejeje gusaba umusada. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava ku kibuga c'indege citiriwe Inkuru i Bujumbura, ari uko ho bari abandi basirikare bashika ku 200 bategerezwa kurira indege yerekeza mu gisagara ca Goma
ko bakaba bagiye kurira indege mu nyuma z'uko abasirikare b'u Burundi bari mu ico gihugu bahejeje guhamagara ku telefone ngendanwa basaba umusada. Ibintu birakomeye cyane kubu. Umurwi w'inyeshamba yo 23 wararahira arengwa kutazohagarika hatabaye ibiganiro vy'amahoro no kwemeza neza ko abo bagwanira bari mu mahoro no gucura impunzi. Bikaba ari ibintu leta ya Kinshasa idakozwa. Aho Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko atokwicarana n'ivyihebe ahubwo azobirasa gushika bikuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amahanga yose arazi neza icumu rw'inyeshyamba yo mu 23 rwanira. Ni ibintu biteye ubwoba. Ese leta y'u Burundi izobasha gutsinda umurwi w'inyeshamba wa mu 23? Umurwi w'inyeshamba yo 23 wose uzobasha gutsinda abasirikare b'ibihugu bitandukanye bariko bawurwanya? Bamenyesha amakuru bacu babandanya kudukurikiranira inkuru ku yindi, navyo tuzajya turagenda tubibashitsa ko. Eka noneho ndabareke mwumvirize arya majwi y'abarundi biyamiriza imigambi y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Raison Ndayishimiye. Nimwoheza turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avugwa hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimumwumvirize. Urumva icyo nashaka kongeraho nuko ntabwo UN ni bro, UN ni umuntu ushaka inyungu. UN ni ikidrivinga ni inyungu, nta kindi, nta yindi motive iri noble baba bafite. Ikintu gihari nuko nakubwira nti turashima cyane tukananezezwa nuko uyu munsi wa none amoko yandi yo muri Kongo aragenda abona ko mu by'ukuri leta ari etikete gusa, nta kintu bamariye, ariko umubyeyi amahereza ari buhinduke intare za Sarambwe. Ibi bintu ni ukubivuga out loud, nta n'isoni biduteye, kuko nabo ubwabo baragenda babigaragaza. Mwabonye ejo bundi muri Goma abamotari bavuga bati no, amaherezo turaza kubona ko nimubona intare za Sarambwe zigeze ahangaha tukazikomera amashyi tukazivugiriza impundu, imutangare niko bimeze, kuko mwebwe ntacyo mutumariye. Abaturage batangiye kubibona, bari kureba bagakora imibare bagasanga aho M23 yose aho yaba yarafasha hariho hose mu by'ukuri yarasekirije ku buryo abamotari baragenda manywa nijoro. Ntabyo kuvuga ngo saa 12 ngo muye mufunze ngo mujye mu mazu yanyu, no, baragenda amanywa nijoro. Abacuruzi barakora 24 hours, feel me? Abana barakina za sport zabo, nta kintu nta stumbling block nimwe bafite. Uyu munsi wa none abahutu bo muri Masisi batangiye kubona ko abavandimwe babo nta bandi usibye abameneshejwe igihe kirekire. Bakavuga bati rero, kuva dufite intare za Sarambwe bikaba bigaragara ko zifite imbaraga zirenze zacu, bikaba bigaragara ko bafite imbaraga n'impamvu nziza irenze ya leta. Ikigaragara cyo dukwiriye kubayoboka tukabana. Nta bavandimwe batangiye kubigaragarazinya. Urumva, batangiye kugaragaza yuko bibeshye cyane, bihuza n'aba genocidere bari bafite umugambi wo gutsemba no gukomeza genocide muri Kongo, batsemba abatutsi. Baravuga bati no, twaribeshye, tugomba noneho kwifatanya n'abavandimwe bacu n'ubundi twari dusanzwe dukorera hamwe mbere yuko izi nkora amaraso ziza kuri ubu butaka ngo zicengeze amatwara y'ihonyabwoko n'urwango ngo bari kwirakwiriza hariho hose, haba mu ma institut ari privé ndetse n'aya leta. Urumva, uyu munsi wa none wabonye ibiganiro ejo biriwe bagirana, bro, nabo byamaze kubarenga. Ibiganiro biriwe bagirana abawazarendo hagati yabo, bavuga bati no, enough is enough man, tugomba kwihwanya na bene wacu, tugafatanya nabo, bakaza tukabakomera amashyi, tukababwira ati nimuze tubane kandi tubane neza amahoro, ntacyo dupfa, turabavandimwe. So
UN kuba ishobora gukoresha intwaro zahe kazana drone n'ibiki byose ibyo nta nubwo ari ngobwo bya mbere ntago ari bwa mbere bibaye mu mateka y'isi cyane ko kuva na kera na kare muri 1994 understand muri 1994 UN yarwanye ku ruhande rwa leta y'inkora amaraso ariko ntibabuzwa gutsindwa kubera ko impamvu ni yitsinda ntabwo ari ibikoresho bitsinda impamvu iratsinda bro impamvu iratsinda and ibi bintu tubivuga kubera ko gusa wenda abantu bakagira ngo ni ugupfa kuvuga gutya gusa ariko reka babwire ngo uwo nagira inama uwo ari we wese namubwira nti ngwino hakiri kare n'ubundi amarembo azahora agukinguriwe ariko hari igihe uzinjira ufite ipfunwe ubundi amarembo azakingurirwa buri wese nkuko n'uyu munsi akinguye ariko uzirinde kwinjira ufite ipfunwe ipfunwe rizakomoka hehe rizakomoka ku kuntu wafashe icyemezo ukajya kuri platform za social media ugatukana ugasuzugura ukagaya ukandagaza abafashe icyemezo cyo gushaka amahoro ya rusange mu bantu ukabatribiwa ibyo badafite ukabagira ubusa nyamara bayobowe n'impamvu nziza n'Imana yo mu ijuru bayoboye ejo mu gitondo bakazegukana intsinzi kuko nta nari mukuri kujya gutsindwa kamukanote nta nari mukuri kujya gutsindwa kuvuga ngo uyu munsi wa none gushobora gusa naho gutsinzwe ariko aribwo kuri kwitegura gutsinda cyane yankunda ijambo Paulo yavuze ijambo nshobora ku applyinga in day to day life aravuga ngo yaravuze ngo tumeze nk'abanyantege nke dusa n'abanyantege nke nyamara turi ibirangirire turi ibikomerezwa aravuga ngo dusa naho turi abakene nyamara dutungishije benshi ukuri gushobora kugaragara nkaho gutsinzwe nyamara aribwo kugiye gutsinda birushijeho inshuti zanjye niba ushaka wakwinjira marembo yazahora kinguye ariko ngwino winjira ufite ishema urikuye hehe atari ukubera turiho neza atari ukubera tudamaraye ahubwo ufite ishema ryuko ugiye kwinjira mu ruhando rw'abashobora kwamagana ikibi nta gisa no kubaho ku isi wamagana ikibi wamagana ikibi ushyigikira icyiza kizanjye ngwino wamagana ikibi ushyigikira icyiza uzagira amahoro mu mutima wawe uzayagira ndetse menshi atangaje wikwifatanya n'umwanzi ngugire ngo yindi yandi bajya bita ngo ni Stockholm syndrome iriya Stockholm syndrome mu buzima iyo uyifite uba warangiye Stockholm syndrome iyo uyifite uba warangiye kubera iki ubu uri kwiyegereza umuntu uri kugustabinga ari kugashaka kumupraisinga ngo unakunda uramuke kabiri iriya niyo bita Stockholm syndrome iyo ni mbi cyane kubera rwo hejuru ntekereza yuko n'umuntu wari wese uyifite uzongere wicare neza witegereze uzasanga uri kugambanira umurage wa basogokuruza bawe kuko basogokuruza bawe nta na rimwe bigeze bashaka kwisumeta ku muntu ubamereye nabi ngo bakunde baramuke kabiri ntabwo byigeze bibaho ibyo bintu ntibyigeze bibaho iteka ryose umuntu agomba guharanira uburenganzira bwe nta muntu numwe waremwe ngo abe umugaragu wundi nta muntu numwe waremwe ngo abe apatride ahubwo Bibiliya iratubwira ngo Imana niyo yagabanyije isi igenera abantu bose aho batura igenera abantu bose aho batura that's what the Bible says so wakakanya ni wumva warabaye satisfied with this kind of statelessness uzaba warangiye kuko that was not the intention of God in the first place. That was not the intention of God. The intent of God was everyone has to have his dwelling place. Everyone, every human being agomba kugira his dwelling place kugira ngo byibuze ubashe kuba meaning yo kuba a human being abaribwo yuzura neza.
In other words, iyo udafite ahantu utuye uri inzererezi, uba uhwanye n'umuntu bise Kayini muri Bibiliya, niwe wenyine wabaye ku isi meant kuba inzererezi. Niwe wenyine wabaye ku isi agomba kuba inzererezi ku isi. Ariko nabwo wari umuvumo, urumva umuvumo waruturutse ku Mana watumye Kayini abinzererezi. Twebwe we have never been cursed that way. Ntabwo twigeze ahubwo tekereza ko anyone else apart from Cain agomba kugira hatura, ntabwo yemerewe kuba inzererezi. Kuba inzererezi ni umuvumo tuba dukuririrwa n'abantu, ariko tugomba kuwutsinda mu izina rya Yesu. Ibi bintu reka mbabwize ukuri. Impamvu sometimes mushobora kumva ndi kulinkinga what I'm saying with the word of God. Why? Ubundi some people say I can't link social justice activism with the word of God. Ariko reka mbabwire ngo it is rooted in the word of God. Ntabwo ushobora na rimwe kumbwira ngo twaba kwisi. I think I need to reiterate ibintu navuze kuva mbere. Naravuze ngo even though abatutsi atari bo baba bari kwicwa uyu munsi wa none, even though bataba bari kugendera kuri facial phenotype y'abantu runaka ngo babirukane mu gihugu, hakaba hariho abantu bari kurenganyirizwa indi mpamvu yari yose, religious impamvu zigiye zitandukanye. You can name all you want. Dushobora guhagarara hano as human beings tukavuga ngo ikibi kigomba kuba denounced ku rwego rwo hejuru, regardless of who is being under oppression, regardless of who is being tortured. Tugomba kubyamagana kuri rwo hejuru, tutitaye ngo ninde uri kurenganywa. So to conclude, navuga ngo kugira ngo uzagira amahoro mu mutima wawe, nuko ugomba kujya ku ruhande rw'umuntu uri oppressed. Ugomba kujya ku ruhande rw'ukuri. Reka no kuvuga ngo M23 ngo yatsinze, M23 yafasha kandi gace. No. Kwanza there is such a drive igomba kuba iri muri wowe. Ivuga iti ngomba guharanira icyiza, ngomba kugira ku ruhande rw'icyiza, ngomba kujya ku ruhande rw'ukuri. Imyaka byafata ngo kuri gutsinde, I don't care. Ikingenzi nuko ari ukuri. Ubundi shame on whoever ushobora kumva ari bujye ku ruhande rw'ikinyoma, kuko ikinyoma naho cyaramba gute ntabwo bihinduka ukuri. Ikinyoma kirambye nacyo abaye ikinyoma byanze iteka ryose. So ndagira ngo ngusabe wowe nturebe kuvuga ngo n'abasore batagira ibihumbi 2,000 ibihumbi 3 bari kurwana. Hari umunyandikiye muri DM ngo n'abasore bakeya cyane bari kurwana n'abantu bagera mu bihumbi 47. Ibihumbi 47 ingabo ziteraniye hamwe, ibihumbi 47,000. Oh my goodness, 47,000 bari kurwana n'abasore batageze no ku bihumbi 5. Think about this. Urumva? Ibyo rero kuba habari ku inflicting a defeat, ntabwo ari ukubera their own power. They are led by the lion of the tribe of Judah. They are led by the lion of the tribe of Judah. Niyo itagitsindwa. Let me tell you something. Baravuze ngo a troop or the army of sheep led by a lion will always defeat the army of lion led by a sheep. Always. And this is the reason why M23 is actually defeating all these 47,000. Nukubera, that's the army probably of sheep led by the lion of the tribe of Judah. So we know uje kuri ruhande rwabo and you will have a peace of mind, bro. We know. Thank you so much. Kano abasirikare b'Abarundi barenga 50 barishwe n'abagwanyi b'umuhari M23 mu mpera z'indwi twaraye dusozereye mu ngwano iri kwibera mu ntara ya Kivu y'Uburaruko ni mu buseruko bwa Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo. Amakuru dukesha abasirikare barungitswe na leta y'u Burundi gufasha abasirikare ba Kongo kugwanya uwo muhari avuga ko abarenga 25 baguye ku musozi bita muremure kuri uwa gatandatu, abandi bagwa mu mutego
umutego umuhari M23 wabateze bagiye igoma kubonana n'abarongoye ingabo za SADC. Idonido na Onesime Dushimagize. Abo basirikare b'abarundi bapfuye muri ndondo twaraye dusozereye nawo muri batawe y'indwi. Amakuru dukesha bamwe muri bo avuga ko abarenga 25 baguye ku musozi bita muremure kuri wa gatandatu aho barasaniye n'abagwanyi b'umuhari M23 uriko birukana ku birindiro bashinze kuri uwo musozi kugira bawigarurire. Umusozi bivuga ko ufise abagenzuri barabariva mu ntara ya Kivu y'ubumanuko wegereje igoma ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko. Ayo makuru nye dukesha abasirikare b'abarundi barungitswe n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye gushigikira abasirikare ba Kongo kugwanya umuhari M23 avuga ko abarenga 15 muri abo basirikare b'abarundi baguye mu mutego w'abagwanyi mu gihe bari bavuye ahitwa Minova berekeza igoma gutanga icegeranyo cy'ivyabashikiye ku barongoye ingabo za SADC umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko warungitse nabo nyine abasirikare baje gufasha Kongo kugwanya uwo muhari ugizwe hanini n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ayandi makuru duhabwe n'abo basirikare barungitse muri iyo ntambara ibera mu ntara ya Kivu y'uburaruko avuga ko bamwe muri abo basirikare b'abarundi baguye muri iyo ntambara baciye bahambwa muri iyo misozi ya Kongo kuko bari bononekaye. Gushika mu gisirikare cy'u Burundi nta gitigirisha baguye muri iyo ntambara baravuga, ariko amakuru dukesha abo basirikare amenyesha ko mu bapfuye ho harimo intwazangabo zitatu ari bo Major Niragira Landry, Kapitene Ndizihiwe Pascal hamwe na Kapitene Niragira Ephraim. Amakuru abandanya kuvuga mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibiriko birashikira abo basirikare barungitswe muri Kongo hari aho byaciye umutima, mbere bikavuga ko ari batayo yarahiye kujabuka kugwana iyo ntambara babona ko atanzigura ifise canke inyungu ifitiye Burundi uretse akagwi k'abajenero ba CNDD-FDD bariye amafaranga Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo y'intwaro rusange. Eka tubakengurukire nshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwirigenekerezo rya 30 nzeho mwaka wa 2024 tubakenguruke cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora tubasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Burundi News TV.